Shalom shalom nshuti bakundwa mudukurikirana ku rubuga rwa Hardworker, reka turabire hamwe uburyo umuntu akeya konte ya MetaMask akongera akayihuza na Core Mainnet cyangwa se Core Blockchain kugira ngo ibe yujuje byose, ifise sekite ikwiriye, kuko atari byiza ko dufata MetaMask twakoresheje muri testnet tukayikuramwo na mainnet. Ni vyiza ko tubitandukanya kugira ngo ducunge sekite yayo, ejo ntituze twiteze amasuma kandi twari dufise moyen yo kuba twobisekiriza. Reka rero turabire hamwe. Musanzwe mubizi ko MetaMask umuntu agiye kugura konte adatira screenshot canke ngo akoreshe enregistrement video. Niyo mpamvu twagerageje uburyo bwose bushoboka kugira ngo turabe ko tworonka ingene twugura iyo tubigisha dukoresheje amafoto twakuye ku yindi telefone. Mwese murabona ahantu handitse ngo premier pas, niho twese tuza gufyonda ubwa mbere ugiye kugura MetaMask. Urateshaje application, ukayiteshaja kuri Play Store, hama ugaca uyugurura, baca baguhereza ijambo premier pas. Dukoresha ururimi rw'igifaransa kugira ngo tuze gusobanukirwa kuruta. Wegeye imbere rero haza kuboneka uburyo bubiri. Hejuru baraguhereza importer la phrase secrète de récupération, hamwe ukoresha amajambo 12 ku muntu yari asanzwe ayifise. Munsi baca baguhereza créer un nouveau portefeuille, uca ufyonda kuri créer un nouveau portefeuille mu gihe ntawe wari ufise. Uhejeje kwifyondako créer un nouveau portefeuille, baca baguhereza hejuru ahantu uza kwandika, uza gucrea mot de passe yawe, ugaca wongera ukayikonfirima munsi. Uhejeje ugaca uza kwemeza hano nimba ukeneye ko uzokoresha reconnaissance biométrique, iyo bise ngo ni fingerprint. Ivyo byose uhejeje ugaca wemeza ugakosha hano kugira ngo bakwemerere yuko uza kubandanya kuri créer un mot de passe. Iyo ni etape ya mbere yo gusekiriza MetaMask yawe nka konte, ariko iyo etape ijanye na telefone ntijanye na konte yawe. Ivyo bikora kuri telefone, ni nka schema, ni nka mode d'entrée, uburyo winjira kuri telefone yawe nka kurya ushobora kuba ukoresha machine. Ubandanyije rero ukaza gushiramwo ya mot de passe. Murabona ko hano hejuru twayishizemwo mot de passe bigizwe n'ibitigiri 8, umwe w'icaractère, indome, ibiharuro, utumenyetso ase bise ngo ni signe, hama ivyo bintu indome nkuru, indome nto, ibiharuro, utumenyetso nivyo bibagize mot de passe. Baca bakwandikira kiri nziza, bagakoresha icongereza handitse good. Munsi kuri confirm password, confirmer mot de passe, nahone usubizamo nk'imwe wanditse aha hejuru, hama ugaca ureba hano hejuru ko aka kantu ka V ko kwepura ko bamaze kukemeza ko. Ukeneye gushira ya fingerprint ugaca ukemeza aka, hama ukeneye yuko baca bavyepura byose ugaca wemeza ngaka ko ubitahura cane ukuntu udashobora kuba worekipera mot de passe avec MetaMask yawe mu gihe wewe nyene utayishize ku muzirikanyi. Ivyo byose uhejeje uza kwepura hano munsi, hama ukabandanya. Ugeze imbere rero baca bakwereka yuko ugeze ku kijanye na sekirite ya MetaMask. Ahantu hateba cane uca ubandanya rero muri commence. Tugiye kuri portefeuille rero mu buryo iba iri sécurisé. Mu buryo bwo gusekiriza portefeuille yawe ariyo MetaMask yawe kuri account yawe, uza kwemeza commence. Uhejeje gusoma aya mategeko abigenga hano, aho rero ntituhateba. Ushaka gukoresha ya fingerprint uca wemeza, maze kujya commence uca wemeza ngaho ushiramo urutoke rwawe hanyuma usanzwe wemeza fingerprint. Utabikeneye uca ufyonda kuri cancel. Nuko mu gihe rero utagomba kuyikoresha, hari aho baca guhereza ugashiramo iyindi mot de passe, ya mot de passe yawe ukayishiramwo ukayikonfirima,
canke ntibabiguhereze, bivana n'uburyo uriko urakereya, hari igihe babiguha n'uburyo batabiguhereza n'igihe batabiguhereza. Iyo babiguhaye rero ya mot de passe yawe uca uyinjizamwo ugaca wemeza confirmer. Turahejeje kuyemeza, murabibona ngaha turahejeje kuyemeza, mu nyuma duciye tuyikonfirima, duca tubandanya. Iyo tumaze kubandanya rero ngaha baca duhereza appuyer pour révéler votre phrase secrète de récupération. Aha baduhaye ijambo afficher niho tuza gufyonda kuri amajambo 12 agize metamask, hama tubone gufyonda kuri continue munsi. Nuko rero ngaha hari afficher duca tuhafyonda, mu congereza hari view. Tumaze kuhafyonda baca duhereza amajambo 12. Amajambo 12 rero niyo tuza gukoresha kugira ngo tube dufise wallet yacu ya metamask, ariko munsi murabona ko hari ijambo continue tuza gufyonda kugira ngo tuze kuhashika. Amajambo namwe umuntu atigera atakaza, amajambo tugeza kuyandika ahantu kugira ngo ntuze uyabure mu gihe utakaje telefone, mu gihe bayikwivye n'ahandi. Amajambo usa ntiwayanditse ku gapapuro kari offline, utarinda kuja online kugira ngo ubitore, uzoyifashisha kugira ngo ugarure konti yawe ya metamask iri mu butunzi bwawe. Uca rero ubandanya ugafyonda kuri continue kugira ngo uje mbere. Umaze kuja mbere rero uca ushikira hahandi hari ya majambo umva ko wayanditse ahantu, hama amajambo aca guheza ukayatondeka uko asanze atonda. Urabona ko hambere ushiraho ijambo rya mbere, aha kabiri rya kabiri, aha gatatu, uko nyene ugiye uyatora uyadevina nk'uko asanzwe ari affiche aha hatangura. Iyo tugiye kuraba ijambo rero ritangura, hatangura ijambo holiday, munsi agasubirira kuri kabiri vocal, gatatu irindi jambo. Duca tuza ubwa mbere kuri holiday ritangura tukafyondako vocal bivanye n'uko ya majambo yari asanzwe atonze. Ugiye imbere rero y'amajambo yose ukayuzuriza, uca bakwereka hano ko yabaye réussi, ugaca wemeza terminer la sauvegarde. Maze kwemeza baca guheza félicitation. Félicitation ko wayikreye neza, hama ugaca wemeza munsi terminer. Maze kwemeza terminer baca bakwereka ngo bienvenue sur votre nouveau portefeuille, hama aha baca ku ibindi vy'ama presentation n'ibiki ntibituraba, uca wemeza non merci, hama ukaja mbere. Maze gushikira muri wallet yawe rero yamaze kuba créé, ushikira muri Ethereum mainnet, hama no kunga dufise Ethereum, haba hasigaye kuza kugira za configuration za core mainnet. Ico nico kwitwararika ubwa mbere, création ya metamask account ibiheze, ubusigaye gukonfiguramwo rero mainnet y'ico kintu ubwo uyikreye, nimba ari core, nimba ari ikindi ugaca ubikorerako. Twashaka rero tubahereze akantu k'ubwenge, akantu k'ubwenge abantu benshi gakunda kubacanga. Aha munsi ucinja muri metamask ucugurura, bagaca guheza ijambo ngo réinitialiser le portefeuille. Kirazira kuhafyonda, uko ugiye kuhafyonda uba ufise konti yawe. Ushaka uba ufisemo ubutunzi irafudika. Ntimuze mwigire muhafyonda, kandi metamask zanyu rero n'amatelefone yanyu muzoze mwirinda kupfa abantu bose muzihaye bivanye n'uko bashaka kwinjirako bagafuta ubutunzi bwanyu. Metamask rero ku babishoboye muze mukwitako urufunguzo kugira ngo ufyonde na application yugurure haza ku rufunguruzo. Ako n'akantu k'ubwenge, kuko umaze gufyondako baca bakubwira amariske yose ahari ukayisomera, mu nyuma ubikeneye kubandanya uca ugira je comprends et je souhaite continuer, utabikeneye uca ufyonda kuri annuler. Aho turahejeje ku kijanye na création ya konte ya metamask. Reka tugendere indani muri metamask turabe uburyo bakonfigira core wallet canke core mainnet wallet canke se core blockchain, kugira ngo twese dukoresha ibintu bishasha bitahuye na testnet, ejo ntituze turire dusanze twari twarashize mu bindi bintu bakabihakinga bigatuma dutakaza ubutunzi bwacu. Murabizi yuko rero mwese tugeze muri metamask dusangamwo rezo ya Ethereum mainnet, main network. Bica bisaba yuko tuza kugira configuration ijanye rero na core blockchain kugira ngo tubikore neza kandi
dufise sekirite ikwiriye. Aha rero nta kindi tuza gukora murihangana, ubwa mbere twari dukoresha ama screenshot, ubu tugeze rero mu bintu bitunganije neza cane. Ikintu tuza gukora rero twitwararika ni kubikonfigira manuellement bivanye nuko dukoresheje linki bamwe vyarabagoye. Duca dufyonda aha hejuru kuri twa tuburungu dutatu, twa dukwego dutatu, hama tukaza kuraba ijambo munsi parametre, ku bakoresha ururimi rw'igifaransa, bakoresha icongereza hari settings. Tugaca tubandanya munsi hari ijambo rya network, ku bakoresha ururimi rw'icongereza, bakoresha igifaransa hari reseau, duca dufyondako. Nuko duca tubona aha munsi handitse add network, abakoresha igifaransa hari ijambo ajouter à réseau, ugaca uhafyonda. Umaze kuhafyonda rero si amatelefone yose berekana ikijanye na custom network, ariko hari izo baca benda kuguheza aha ngo custom network, hakaba n'izindi uca ugenderako. Duca dufyonda kuri custom network. Aha kuri custom network rero baca duheza ya tableau twuzuza kugira ngo bitworohere kuyikonekita. Uca wandikamwo ya network name yo muri CoreDAO baduhaye, Core Blockchain, hama ugaheza ukaza kwemeza. Hejuru musanzwe muzi ko ngaha dushiraho ica network name, hama RPC, chain ID, symbol n'ibindi, reka twuzuze. Iyi tableau turayitanga kenshi muri groupe canke mukayitora ku mbuga zikoreshwa na CoreDAO. Aca tuzuza rps.coredao.org. Turahejeje. Ni ibintu vyoroshe cane ku muntu aba asanzwe akurikirana. Symbol dushiraho core, block explorer, ni ibintu vyoroshe cane ku muntu asanzwe akurikirana ivyigwa tumaze iminsi turiko turiga. Duhejeje kuzuza ibi vyose nk'uko tubihabwa na CoreDAO, nivyo biba bigize blockchain ya Core, duca dufyonda kuri add. Tumaze gufyonda kuri add rero urumva iyo reseau tuba tuyishizemwo, abakoresha igifaransa hari ajouter, duca turindira ikikompleta, hama tugaheza tukaronka resultat muri accueil. Turaronse rero resultat muri accueil, murabona yuko aha hejuru dufiseho Core Blockchain, hama aha naho turindiye ko hazojako kumbure logo hamwe na valeur ya monnaie mu gihe bazoba bamaze kuyishirako valeur. Reka twishure rero ku kibazo ahantu dufise Core Blockchain. Hari abantu basanzwe bafiseho Core yonyene nta blockchain ririko, abandi bandikako ngo Core Mainnet. Vyose ntaco bitwaye, byubakiye kuri irya network name, abakoresheje linki n'abakoze sezi manuellement bakavyandika n'amaboko ntaco bitwaye, byose nico kimwe. Muvyitwararike. Urabona ko duhejeje kugurura MetaMask, tugaca duconnectamwo Core Mainnet. Iyo ugiye gukora rero reception ya linki utwara muri Satoshi, hamwe bayidusaba kuri Core link address, uca ufyonda aha, bahafyonda uko, ugaca ugenda rero muri Satoshi ukayijanayo. Ico naco ni ikindi cigwa tuzotegura kugira ngo tubafashe gucreya MetaMask iri sekirize, hama dushiremwo Core Blockchain ari mainnet ijejwe kubika ubutunzi bwacu, tutakoreyemwo testnet mu buryo bwo kwirinda yuko hogira abaduhakinga, mu buryo bwo kuba twokwirinda gukoresha bimwe bise ngo ni phishing, scam n'ibindi. Reka rero tubipfurize
kugira amahirwe n'imigisha muri ibi bikorwa vyacu, dukomeze gusenga Imana ituje imbere, mukore subscribe, abonema kuri channel yacu kugira ngo muze mukurikire n'ibindi vyigwa biri imbere. Mwari kumwe na Ardel Hardweka, ndabakunda cane, ciao ciao.